mvuge ibintu bikomeye cyane Imana yankoreye, nubwo mwije mugarukana umutima, mugarura umutima hano. Ariko rero hariho ikintu kimwe numva mwarima mbabarire nimba cyoshoboka akinkorere. Ibintu ngomba mvuge n'ibintu bikomeye cyane, hamwe aba bantu bose bari hano batompera Imana ishimwe bo babayigunze. Rero mumfashe muzane inkoko zishimwe ngaha, ariko ntimushoke mushiramwo, mubanze mwumvirize muraza kumva igituma murishiramo. Yesu nashimwe. Hanyuma rero jewe nabonye ugukomera kw'Imana, ndabona mbere y'inkoko imwe idakwiye mwari gushiraho nka zitatu. Yesu nashimwe cyane. Hanyuma by'ukuri ndashimira cyane Imana yanyigishije gusenga. Haleluya. Ariko rero na mama nawe yabigizemwo uruhara. Mama yaratwigishije gusenga kugira ngo tuzomenye aho tuzotwara ikibazo cyacu, canke tumenye sentare yacu iyiri naho tuzotabarirwa. Mwabonye mama Pezi ni mukuru wanje ashimira Imana, na mama ngo yaraje ngaha arashinga intahe. Umukozi w'Imana yavuze ati mwese none mufise intahe. Navuze ati ngira ngo twebwe turabanyamibabara. Yesu nashimwe. Ariko rero si ukuvuga ngo turabanyamibabaro iruti y'abandi, ahubwo dufise uko twabonye agaciro k'Imana. Ibyo ducamwo n'abandi barabicamwo, ariko nta nubwo babiha n'agaciro, nta nubwo bamenya n'icyo Imana yakoze kugira ngo bayivuge. Rero jewe nagize ibibazo, bikomeye cyane. Nagwaje umugabo imyaka 6, imyaka 6 iheze Imana ingirira ubuntu iramukiza. Hanyuma rero si ubugwayi bwaje nkuko nyene bisanzwe. Umugabo wanje yagize accident ahetswe n'umuntu ku moto. Imoto iseka igiti, nawe araguruka aca mu biti hejuru, agwa epfo mu mwonga, avunika ukuboko kuracomoka, avunika n'ukuguru. Yesu nashimwe. Hanyuma rero aravugwa, tukagira ngo ni ibintu bisanzwe, ariko ntabwo byari ibintu bisanzwe. Burya wari umutego wo kumwica, ariko kubera Imana yankunze itagombye kumfakaza, ukuboko kw'Imana kuramusama ntiyapfa. Nanje nagiye kubimenya nyuma ko yari gari yo kumwica, ariko Imana itabyemeye. Cyo gihe amaze kugira isanganya yaravuwe, bene mama baramfasha, murabona n'abaganga, no mubo bavukana harimo abaganga benshi barafasha, turamuvuza bikomeye, ariko uko kuguru ntikwakira. Ukuboko kurakira, ariko ukuguru ntikwakira. Abo bakora ivyo babonye adapfuye, bavuze bati naho adapfuye basi bapfume bamuca amaguru. Haleluya. Yesu nashimwe. Hanyuma rero uko kuguru turakuvuza biranka, turasenga Imana. Iyo myaka 6 yaheze dusenga. Haleluya. Jewe nariko ndasenga, ariko umugabo wewe haragera igihe arabivamwo, arabinsigarana ivyo bintu byo gusenga, yumva atari karabihambye. Twisonzesha iminsi tuyifatira hamwe, twe nawe turisonzesha iminsi 2 kugira ngo turabe yuko uko kuguru kokira. Urumva no kuvuga baramushonye mugabo hasigara ahantu hari igitoboro cyama kivamwe ubucafu. Haragera igihe baravuga batereka iki cyuma tugikuremwo, kumbure cyoba kitahuje n'inyama ngira yo cakira. Turasubira baramukorera igira kabiri, icyuma baragikuramwo, ariko naho nyene ntiyakira. Mu nyuma haheze igihe kirekire abaganga baravuga ati mugarukane turabe kumbure ho harasigaye ubucafu. Barasona hahandi nyene hagasigara cya gitoboro. Barasubira baramukorera igira gatatu, ngo bagira bahanagure ngo bwo bari ubucafu buri kwigufa, ariko
barahanagura bongera barashona n'ubundi arakira cya gitoboro kigaruka kwa kundi. Byari danje n'abaganga babona yuko umuti ari uko kuguru boguca, kuko barabona ati naho tutoguca uku kuguru kuzovamwo kanseri. Ariko Imana yagomba kwerekana ugukomera kwayo. Muri iyo myaka 6 twahuye n'ibibazo byinshi cyane, kuko uko bariko baradutesa kuri uko kuguru niko novuga bariko baradutesa no mu bijanye n'ubuzima. Ibintu byose byaracanye ko turahomba, twari tugeze ku ntambwe kabisa mu buzima, ntibyari bibi cyane. Twari dufise ishopu 2 Zambia, nta n'igitenge nambayemo, nitwomenya ngo byagenze gute, ariko zose zarahombye. Ibintu byose birahomba ku buryo umugabo yihebura. Hajya abagore bobo turikomeza cyane, niko novuga, ariko abagabo bihebura cyane gusumba abagore. Yesu nashimwe. Jewe naba numva ikibazo cyanje cyose aho kugitwara ari hahandi mama yanyigisha, nkagerageza kuvyumvisha umugabo yuko ibibazo byose duhura nabyo dutegerezwa kubishira Imana, kandi Imana itegerezwa kubikemura. Ariko haragera igihe umugabo wanje atavyumva, arabivamwo, harabinsigarana. Aho rero intambara yari igiye gukomera gusumba uko yari iri, kuko urumva jewe nsenga ngahamagara Imana yo mwijuru. Muraza umuntu yataye Imana hakurikira uburake bw'Imana, nkahamagara Imana kudutabara, ariko Imana nayo uburake bwayo buri ku rugo rwacu. Ntibyari byoroshe. Ndasenga Imana, umugabo avuga ati jewe amasengesho y'iminsi 2 mfashe, iyo Mana ntintabare, nta nubwo inambabaye, bisigare mwo wowe usenge, jewe iyo Mana nta nubwo inkunda. Ariko jewe ndakomeza ndasenga. Hanyuma rero Imana iravuga ati uko biri kose ntegerezwa kwiyerekana, nkerekana ugukomera kwanje. Umunsi umwe mwijoro ndyamye, ndota inzozi zanteye gusenga amasengesho ntari bwasenge, zananyeretse yuko urugamba ndimwe ari rukomeye, atari ibyo gufyina. Mbona mwijoro kwa kuguru k'umugabo wanje kwaboze, mbona muri ko harimo ibintu biyagagira nk'amaraso yavuze, inyama zaraboze nyene zihinduka nk'amaraso, ugize ukubikiruka. Hanyuma muri izo nzozi tuvugana ati tugende kwa muganga barabe icyo bodufasha. Tugiye kwa muganga ngo bace batubwira bati umuti uku kuguru dutegerezwa kuguca, nta wundi muti. Hanyuma ngo turarabana aho hari mu nzozi, mbona umugabo amosoza arakorotse, nanje amosoza arakoroka. Mugambona umugabo angiriye umwikomo cyane, ngo ni wewe wagumye unyizeza yuko Imana izonkiza, ngo none ukuguru kwanje baruhutse baguciye. Mbona ko umugabo afitiye umujinya, mbere afitiye n'umwikomo. Ndabona yuko uko kuguru nibaguca atakireguzo nzoba afise imbere yiwe. Hanyuma ndikangura turi muri ibyo, sinamubwiye inzozi narose. Namubwiye ati ndagusabye umakanya nje gusenga, fata imisi nje imbere y'Imana, kuko ndabona ibintu bitoroshe. Fata imisi nje imbere y'Imana, ndasenga ndabwira Imana ati Mana wonkirize uku kuguru k'umugabo kugakira, jewe no gushima. Ati si jewe mbere jenyene no gushima, no koranya imiryango yanje yose bakaza kufasha gutangira ishimwe. Ati mbere n'imiryango ndumva ishimwe botanga rito barikwiye, ahubwo n'ishengero ryose ryo bari imbere yawe naryo ryo kuzanira ishimwe, kuko iki kintu wowe unkoreye cyo bari kidasanzwe. Ndasenga Imana, mbona Imana ntakibivuzeko. Ndavuga ibi bintu ntibisanzwe, n'ukuguru bashobora kuguca. Ndabona iyi Imana atakinya, nuko kuguru bashobora kuguca. Ndahindura ntangura uwundi munsi, mbwira Imana ati jewe umviriza Mana, iyi Mana senga itanyumva nayirambiwe, iyi Mana itumva ntikore numva nayirambiwe, iyi Mana mpamagara ntintabare nta niyo ngikeneye, iyi Mana mvuga ntiyumve n'ukuguru bagiye kuguca jewe ndiko ndayitabaza, iyi ntayo nkeneye.
jewe imana numva nkeneye ngira ndayikubwira. Ati ni ya mana yaseruka ku musozi Karumeli ikiyerekanisha umuriro ibishegu byaba yari byananiwe, iyo mana ikamanura umuriro, Abisirayeli bose bakavuga ngo iyi niyo mana ikwiye gusengwa yonyene, niyo mana nanje nkeneye yuko iseruka muri aka kanya igakiza uku kuguru k'umugabo. Haleluya, Yesu nashimwe. Hari igihe imana umenga tuyisenga itahari, n'ikindi giza kutwereka yuko twavuga ya majambo yose twavuga ariko irayumva ikamanuka igakora. Hanyuma rero ndarangiza amasengesho ndataha, ariko ntaha numva nyene yuko imana yabirangije. Yesu nashimwe. Kandi aho byari bikomeye ukuguru kwaratoboka, no kuvuga iyo myaka yose yaheze umugabo yabafise imiti, yabari ku miti y'ubwoko nka butatu, kandi yabafise compresse zo kwa mariyutura, nta muganga yarakiza kumwutura, byari bidasanzwe. Rero muri uko guta imana kwiwe hariho abari baramuhaye umutarasiga cyakiguma kirakira. Nanje ndavuga nti ko gikize naje nagomba ko gikira ibisigaye biribaza ntibindaba. Ariko imana yo mwijuru hageze yuko yerekana gukomera kwayo, haci yasubira haratoboka. Wa muti yahora arasiga biranka. Ndabona yuko umugabo yihebuye, ariko ndamubwira ati manzu ndekere nanje senge. Byo wirutsemo none ntubonye yuko vyase, nundekere rero nanje umpe akanya senge, kubera nta bami babiri bashobora kubana mu bwami bumwe. Makanya nanje mpamagara uwo mwami wanjaze tumuhakanya ko gukora. Yesu nashimwe. Hanyuma rero ndangije ayo masengesho, mbona bene data baririmbye turirimbana baraje kusuhuza, ariko barasenga. Batanguye gusenga umwe aravugishwa, Imana irambarira ngo barira umugabo wawe anyegere, ngo kuko hari ikintu gikomeye ngira nkore, ngo mubarira nyegere kuko hari ikintu gikomeye ngira nkore. Haleluya. Jewe numva gutabagwa kwanje kurabonetse, ko numva icyo kintu gikomeye Imana igira ikora ari gukiza kwa kuguru, nta n'ikindi umutima wanje nari ndawushitseko. Sinabonye aratashe uwo munsi, nari numva ndamufitiye iganuke rikomeye nshaka kumubwira. Ndamubwira ati Imana yambariye ngo nuyegere, ngo kuko hari ikintu gikomeye igira ikore, atubona igira gukize kwa kuguru. Yesu nashimwe. Cyanyishura n'umujinya mwinshi, ngo yanyishuye ngo yareka, ngo ibyo bintu byo kuyegera ntusubire no kubimbwira, ngo byo kuyegera je ntabyo nkeneye, genda uyegere wewe. Ngo iyo mana negeye nkasenga yibiri ninkize, ngo ugomba senga amasengesho ameze gute, ngo nta n'ayandi masengesho jewe ofise yo gusenga, ngo komeza wewe uyegere. Jewe ntabyo ofise byo kuyibarira. Numva ndababaye, numva ubwoba burantekeye, ndavuga ntubuho uburake bw'Imana buramumariza, uburake bw'Imana buramukuraho. Agiye kujya agenda ku kazi, sinabona aratashe. Ku mugoroba nabanzi yuko uburake bw'Imana ubuhoho bwamukuyeho, naba numva afise ubwoba bwinshi cyane. Hanyuma rero cyandagenda nyene numva afise amarira n'amosozi menshi ntoshobora kuvuga. Ndagenda ndavyiganira uyu mukuru wanje Evangeline, ndamusuka kwa mosozi menshi cyane. Ndamubwira ati Imana yabariye umugabo wanje ngo ayegere, ubona yagira imukize kwa kuguru. Ati none umugabo wanje yase kuyegera, yambariye ko adashobora kuyegera. None ibi bintu biraherera hehe, ahubwo kwihavina mu mariza. Ahubwo ndumva nyene afise umubabaro mwinshi. Yarabanje arituriza kugira ngo aronke icanyishura, kuko cyari kibazo kitoroshe, kandi nariko ndarira cyane. Acambara ati tuza ndakubarire, ati burya umugabo n'umugore imbere y'Imana numwe, ati wowe n'umugabo wawe muri umwe. Ati rero wewe genda uyegere mu gishingo ciwe, ni wayegera Imana izokubona mu gishingo ciwe cyo agomba gukora igikore. Numva iyo mpanura mpaye ni y'ukuri, cyane ndavuga turakoze, reka ngende nkomeze ndayegere.
ubona izomanuka ikore kuko nari numva uko kuguru ivyuko kuguru binteye ubwoba. Hari ibihe Imana yahora imbere ngo ndamukijije kasere nkavuga ati ko adakijijwe none ko atihanye noneho ya kasere ubu iramaze kumufata kubera ntibisanzwe. Hanyuma rero nca ndagenda ndasenga Imana, ndabwira Imana ati cyo wateguye gukora nugikore ndaje kukwegera mu gishingo ciwe. Mbona umenga ntibihagije, ca ndagenda ndondera mwarimu wacu Imana imuhezagire n'umukozi w'Imana asenga. Ndagenda ndamubwira ati mwari jewe Imana yambariye yuko hari ikintu igira ikore, none fata uku kuguru kwanje. Ndamwereka handi hari cya gitoboro cyase gukira, ati fata uku kuguru ufate yuko ari kwa Nkurunziza Johnson, umugabo wanje yitwa Nkurunziza. Atusenge umuvuga mu mazina, ufate uku kuguru ukorope biriya bintu byose biriyo bituma burya bucafu buguma buza, ubikorope bivaneyo. Ndumva ni warangiza gusenga kuzoba gukize. Mwarimu afata ukuguru, narangije kubimubwira yamaze kuja mu mavuta yo gusenga. Afata ukuguru arasenga, araturira abazima, araturira ibika, araturira ibintu byose, arakopera ropera, arayigiza, arahanagura. Ndavyumva neza yuko kabisa bigenze neza. Haleluya, Yesu nashimwe. Hanyuma rero arangije ndataha, wa mugabo ku mugoroba nawe arataha. Tashe numva mbaranga ukuguru, numva kundemereye gose. Yesu nashimwe. Hariko je nari niteze kubona ugutabara kw'Imana. Hanyuma cavuga ngo nimunshuhirize amazi ndagukande ngo kugira numve yuko notezukirwa. Turamushyuhiriza amazi, nta nubwo yaracemera yuko twebwe tumukanda, yabona yuko ntariko ndamukanda nkuko avyipfuza, akikanda wenyene akumva ari harose amahoro. Ndamushyuhiriza amazi arikanda, arikanda rero mba ndafatiriwe n'umwana gato asigara arikanda wenyene. Arikanda yumva ariko atutuza ikintu cigufa, ikintu nyene yumva gitutuza kiva mu kiguma kimusatira, yumva yogikwega. Kiratutuza kiraduga, arakanda arafyonda, kiraduga arafyonda, kiraduga, agisoko yaca asanga ni igufa iringana nk'urutoki. Cavuga ati noneho birarangiye, rya gufa rirasadutse, ubuho nta n'ukundi ari ugufa ndapfuye. Nta nubwo yabimbwiye, iryo gufa yaciye arita, arahahamuka nyene, arara yahahamutse, araryama. Bwa rero kubera Imana yari yatezuye araronka itiro, bukeye aravyuka, arahonyora abona birakunze. Ati kumbe ntigufa ryasadutse, iyo risaduka ntivyari gukunda yuko ntambuka. Haca birakunda rero yuko abimbwira. Aca mbara ateje ndiko ndikanda, haravuye yigufa. Jewe rero nibaza yuko ari gufa ryasadutse, mugano umva nshobora guhonyora. Cyanda mubwira toya sigufa ryasadutse. Ati wowe ntubizi yuko Imana yari yavuze yuko hari ikintu gikomeye igira ikore. Namangetenge tari karavayo warishize hehe, rinyereke ndarirabe. Ivyo ni vya bindi bimaze igihe bikugiriye nabi, Imana iri kirasohora. Cyambara ngo naciye ndarita, ngo nagize ubwoba nibaza yuko ari gufa risadutse ca ndarita. Nubwo namubwiye ivyo rero ndabona yuko wewe kabisa ahubwo ubwoba bukomeje kuba bwishi. Atashe ku mugoroba cyambwira ngo narose akazi muri Kenya, ngo ngira nitegure vuba ngende kugakora. Ariko jewe ndamenya yuko ari ubwoba bwamuteye. Yavuga ati ubu hatanguye kuva y'amagufa n'ukuguru n'ukukumariza barakumariza. Je nanje mvuga ati umugabo ku bwoba mbona afise ashobora no guhahamuka, ahubwo byiza nyene yoronka ahantu aja kugira ngo umutima wiwe utuze. Ndamubwira ati ni sawa nta ngorane, ni witegure ugende, Imana ikugirire neza. Caritegura urwo rugenda rutegura mu misi mike mu ndwi yaragiye. Hagiye rero n'uburuhe niki bw'urugendo, yumva kwa kuguru gusubiye kumuremera. Ngira tubuho bantekereye ibikumariza. Yumvise gusubiye kumuremera n'ubundi arashusha amazi harikanda. Hanyuma rero umuntu babanye aho ashikiye aramubwira ibintu, aramubwira bike mu bintu byamubayeko. Aca mubwira ati rero ivyo bintu
ntibabyihutisha, reka biduge buke buke wo gusuga umukanda ntuhave unagihimburirayo ugumukanda. Ashitseyo haciye atangura kuduga ikindi yumva nyene kiriko kiravayo, arakanda umusi wa mbere arakireka, umusi wa kabiri abona kiriko kiraduga arabandanya, umusi ugira gatatu aragishingura asanga nirindi gufa ringana na ryarindi. Yesu nashimwe. Hoho yazamaze kubona rero yuko bya bintu bidasanzwe, ukuboko kw'Imana kwaje kumutabara. Aca arambwira ati ha hantu havuye irindi gufa, aramfotorera aranyereka. Ndavuga ati haleluya, Yesu nashimwe. Aho ndi ndatamba niterera hejuru, aturagahezagirwa Yesu urumugabo. Abandi barakira nyene bagakirirana batarinze kubibona, ariko twobanje kubikura urabitwereka n'amaso. Yesu nashimwe cyane. Iyo ntambara yari yatubereye ndende, yari yatubereye ikomeye, kuko yadusize mu bukene burenze ubukene twigeze gucamwo. Hanyuma rero rimaze kuvayo acaragura betadine arahasiga, mu ndwi imwe hari hamaze gukira neza. Hantu hamaze imyaka hadakira haca harakira. Yesu nashimwe. Cyakiguma kopo kica kirakira. Yesu aragahezagirwa. Umugabo wanje yari amaze igihambare ati jewe hamwe nobona Imana ikoze ikintu noca nihana. Igihe kimwe ndavyibuka dusugerejwe n'ideni rinini gose kabisa, rinini rimwe rituma umuntu arara adasinziriye kuko atabona aho kuyakura. Acambara ati hamwe wosenga y'Imana wamusenga iri deni tukabona turarikuye agatwi imbere, jewe noca nihana kabisa, noca nihana nkemera rugupfa nkapfa. Ndabona ati asha taho wafaditse. Ncambara ati makanya nigire kubwira data ati ivyo bito wemeye kwihana. Imana irabikora. Yesu nashimwe. Nari ifise indambere nini, nari ndemerewe, ariko ndava muhira mbwira Imana ati Imana je ndavuye muhira ndaji wawe ahuba, kandi aho kwa Mana naringiye mu rugo rw'undi mubanyi. Cyanavuga nti jewe ndaji wawe ahuba, ndavuye mu rugo iwanje, aha hantu sinzoshobora kuhava utandihira ideni. Wumvise yuko umugabo yavuze ko azoca yihana. Ndagenda aho hantu ndashikayo, nkubita umunsi wa mbere ndasenga mbwira Imana ati mpa amafaranga. Naguma ndaba yuko aza gukoroka avuye muri plafo, ahandi nkasenga nikanguye nkaraba yuko urukuta gosa dukagakoroka, nkabona ntayaje. Ndabwira Imana ati hasi ndahava, ugomba no gupfa ngombe mfe, je nzotaha ntahanya amafaranga, kuko umugabo yambariye ko niyayaronka azoca yihana. Yesu nashimwe. Ndasenga numva ngeze ahantu nyene meze nk'uwaguye isari, sigaye n'ukuguru n'ukuboko, imwe muziruka iciyakirabira, mvuga turibaza no gupfa ngombe mfe simvaha utampaye amafaranga. Umugabo yambariye ko ninayajana azoca yihana, simvaha. Yesu nashimwe. Hanyuma rero nyene asha ndikomeza ngumaho, na vya bindi byo kugwisari birahera, ndasubira ndakomera ati simvaha. Imana irabona nyene yuko kabisa ibyo kuhava bitarimwo. Nza numva mwijoro nka saa 4 y'ijoro telefone, twari dufise akantu twashize ku isoko, twarondeye n'uduha imiliyoni 12 turazibura, kandi aho twagomba imiliyoni 20. Ico kibazo byari deni ry'imiliyoni 20. Yesu nashimwe. Twari twaragombye kudandaza ibyo dufise byose bibura n'ubigura. Nyene ntivyari byoroshye. Nza numva musaza anje aranterefonye mwijoro, ka kantu twagomba kudandaza na duze tukazibura. Nza numva mbariye ngo ahantu hanyungu miliyoni 20 murazitora. 20 atahubwo vuga wazakiriye hamwe wowe telefone utarazakira, woba wamaze kungirira nabi. Acambara ati banza tuze, ejo niba yazana nzokubarira nti nanje Mana ngumaha, nzova ngaha numvise ko yafise mu maboko. Ncanda komeza iryo joro camvuga ati ubu rero ko numvise biriko biraza, iri joro ndarirangiza nshima, ejo nce buca nikora amanuka Bujumbura. Yesu nashimwe. Hanyuma mu gatondo ati ya mahera barayazanye bayazindukanye mwikore mu manuki.
ndagenda nyene numva ndunda muri mwemu, numva nezerewe, numva noguruka. Aho narinzi yuko nza gushika, umugabo wanje akaca agenda kwa mwarimu kwihana kuko nivyari yasezeraniye. Ndashika rero ndamubwira ati ca kibazo Imana yakivivuye, wavyumvise? Imana yanje irakomeye. Haleluya. Nuko kugura izogukiza. Hanyuma rero tuca turagenda turayatora, ca kibazo turagikemura. Tugarutse ati none gute wavuye kwa mwarimu wihanye? Acambara ngo nuko bitari kuri wewe, ngo butari kuri, ngo ubusye uwundi buroro, ngo yaba wari wibuka ngo zantambi, ngo ukibuka ngo iminsi nabazwe, ngo ntuburi kurambwira ngo yuko nja kwihana. Nonca ndavuga ntariko Mana yo mwijuru, jewe ibi bintu bizoherera hehe? Yesu nashimwe. Harageze igihe mbwira Imana ati jewe sinkimubwira kubivamwo kuko sinzokwama ndakuvugira nawe urafise umunwa. Si jewe ndamubabaye jenyene, none nari ndamubabaye gusumba Imana yamumpaye. Mvuga ni jewe ndamukunda, mugabo nzi yuko nawe umukunda urukundo rusumba ubwo ndamukunda. Genda mwijoro umubarire, genda mwitire umubwire, musanga haryamye. Ico bikoze jewe nkeneye kubona yuko umugabo wanje agarutse mu gakiza. Ivyatumye ava mu gakiza urabizi. Intambara tugwana ni nyinshi ariko nituzinesha twese. Yesu nashimwe cyane. Si zose dushobora kunesha, hariho izitunesha, nawe yaraneshejwe. Hanyuma rero amaze gushika muri Kenya, sinasubiye kumubwira ngo ni wihane. Icyabaye ni giki? Wenyene amaze kubona ibitangaza Imana yikoreye n'amaso yiwe, akabona ukuntu Imana ikuye y'amagufa mu kuguru kukaguma gukomeye, akabona ati ubu kuguru kwanje ntibakiguciye, ni kuzima kurakomeye. Wenyene yaciye yijana kwa mwarimu arihana. Naho nyene naho yihanye wamenga ntarashinga imizi neza, umusi wo kuringaniza arawibagira. Yesu nashimwe. Murabona yuko umusi wa gatandatu twebwe ari iwacu niho haba amategura, uwihanye ibyaha byo kuringaniza akaza kuringaniza. Uwo musi wa gatandatu arawibagira, ariko yibereye mu kazi kiwe yagiye mu isoko, bahamagara izina ryiwe kuri ya rutare, risonera mu mutima ari mu isoko. Aza yumva umutima ngo kwa, tangura kuyumvira n'umusi ni kuwa kangahe? Ni kuwa gatandatu, ni kanisa, ni saa 9. Yavuye aho nyene yiruka, urumva yitabiye izina mu mutima. Barihamagaye mu rusengero agitabira mu isoko. Yavuye aho nyene yiruka, yaciye mu bantu yiruka, asanga abantu bose bamaze gufukama, abariko bararinganiza bagira babasengere, nawe ntarashikirwa, arameneranya, arashika arafukama, agwa ngaho arafukama. Baca baramusengera, ya ntambara barayirangije, barayinesheje. Mbona ugutabara kw'Imana. Nari ifise imitwaro 2 gerekeranye, kandi iyo mitwaro yose ntiyari yorohereje umutima wanje. Nari ifise umutwaro wo kumuganje gwa kuguru kwari kwarakize, nkagira umutwaro nuko kwamuteye kuva ku Mana. Ariko ubu umugabo wanje yarakize, yaragarutse mu gakiza, ubu ni muzima. Ndashima Imana, mu mpera Imana icyubahiro. Haleluya. Hari ijambo ryo muri Zaburi ho ryambereye inkingi, ijambo ryanzigamye muri ivyo bihe byose, riri muri Zaburi 118 umurongo wa 6 n'uw'indwi. Rivuga ngo uhora hari mu ruhande rwanje, ngo umuntu yoshobora kungira iki? Kuri ndwi havuga ngo uhora hari mu ruhande rwanje arantabara. Yesu nashimwe. Nukuvuga ntituzobura guhura n'intambara n'ababi, ntituzobura guhura nabo kuko abasi bagakiza dufise ni benshi, ariko uhora haratugwanirira, aradutabara. Naho tuzogwanywa na byinshi, uhora haradutabara, azokwama dutabara. Nejo yaragutabaye, nejo haza azogutabara, azokwama ariko aradutabara, kuko uhora haradutabara, arazi ko turi mu ntambara. None rero ndarangije, ariko umviriza cyambo ngomba ndababwire. Navuze nti utompera Imana ishimwe yoba yirenganije. Byukuri niyumviye ikintu Imana yankoreye,
nabwiye Imana ati jewe Mana ahantu hose bizoba bibaye ngombwa yuko mpagarara ngo ndagushimire mvuge igikorwa wankoreye nzogutekerera ikado. Haleluya, Yesu nashimwe. Iyo kado nayitekeye iri hajya. Kandi rero umviriza neza, umuntu wese yumva anezerewe ugukora kw'Imana cyangwa ugukomera kwayo nayizanira ishimwe aho ubona yaragwanye. Nimuyizanira ishimwe iyo Mana yarantabaye cyangwa muvyiyumvira namwe mfakaye ndi umwana nganuko. Ikigira kabiri nkaca mbana n'umugabo afise ukuguru kumwe kubera abarozi. Ibaze namwe afise ukuguru kumwe kubera abarozi, akagira ku mabekiye kubera abarozi, ariko Imana yo mwijuru ikavuga ati mwana wanje sindavyemeye yuko umugabo wawe bamuca ukuguru, ariko nzogukiza. Uko kuguru nzogukiza kugira ngo bizome icubahiro. Igikorwa gikomeye Imana yakoze kingana nk'uko, ariko vraiment nimuvyiyumvire woyimishimwe. Erega yakoreye jewe nawe izogukorera ejo haza. Mbere wabona nejo harenganye yaragukoreye utanabishize ku mutima, ariko iyo Mana yankoreye nimuyimpera ishimwe, muyihe amashimwe irayabereye. Jewe nayitekereye mw'ikado, si ukuvuga ngo ni ibintu bikomeye nashizemwo, ariko nagombye kuyigaragariza urukundo yankunze ko narubonye. Haleluya, nagombye kuyigaragariza ibyo yakoze ko byankoze ku mutima, nanje ngomba kuyereka yuko ndayikunze. Kandi si ibyo gusa, uku gutekerera Imana ikado harimo guca inzira z'Imana. Haleluya, ndazi yuko mwese turi kumwe muri uru rugendo rujya mu ijuru muri mu ntambara n'ibibazo byinshi. Iyi kado Yesu nashimwe. Iyi kado ni inzira z'Imana. Inzira ni nyinshi. Hariho inzira ziteba zikazunguruka, hakabaho n'inzira zinyaruka zihuta. Iyi kado y'Imana ni inzira zica hafi zitarinze kuzunguruka. Neretse Imana ko nayikunze kandi ibyo yankoreye byankoze ku mutima. Ibihe byose mba numva noyitekerera kado nkavuga ugukomera kwayo, nkamamaza ibikorwa bikomeye ikora, numva ntabivuga ngo byijane ntayihaye ishimwe, kuko ibyo yankoreye byari bikomeye. N'abajya babana n'ibimuga babaciye amaguru si uko batasenga, barasenga. Baragize amaksida amaguru aracika si uko batasenga, barasenga. None jewe ku kuguru Imana itemeye ko baguca, ivyo bintu no bifata gute? Noca mvuga ngo nuko nasenga, ngo nuko nasenga cyane. Nta n'amasengesho nari ifise yari kuntabara, ariko urukundo rw'Imana rwateye Imana kuntabara umugabo ntibamuca amaguru, ikongera ikamugarukana mu gakiza. Nayitekereye kado. N'ubundi munsi zogomba yuko ndabivuga nzoyitekerera. Ibintu yakoze ntibigahere mu muryango wanje, nama ndayitekera n'abana babona, kugira ngo ndababwire igituma ndayitekeye, bamenye yuko ari gitangaza Imana yakoze, bamenye yuko se waba batagira amaguru, ariko Imana yihesheje icyubahiro agatambuka n'amaguru yiwe yose. Ubu arakomeye atambuka neza, ntiwamenya nuko yigeze no guhura n'ibibazo nk'ivyo. Ubu rero Imana yangiriye neza, ndayizaniye kado, namwe mwese muyimpereye ishimwe. Imana ibahezagire. Yesu abampera umugisha mwinshi. Uragahezagirwa Mana nyaguhora ku ngoma. Ndagushimiye cyane mwami wanje ko wagombye kwirishimwe ryanje ndarizana no ngaha naho, no ngaha ibururi nkavuga ugukomera kwawe nabonye, nkavuga ineza yawe y'igitangaza wangiriye, kugira ngo naba nabo bumva ugukomera kw'Imana. Nihaba hari uwucitse intege yongera asubizwemo inkomezi, nihaba hari uwihebuye yongera amenye yuko uri Imana ikora. Wankoreye ibikomeye ntabwo byari byoroshe. Icyo kingaragariza neza yuko atantambara nimwe wowe utagwanira umuntu ngo uneshe. Uri umugwana ntambara mwiza. Iyo utaza mu ruhande rwanje ngo ungwanirire, nanje intambara iba yaranesheje, ariko kubera wabaye mu ruhande rwanje wampaye kuyinesha. Uragahezagirwa. Icyubahiro kibi cyawe muri byose ni kubwawe uri mu ijuru.